Ndabaramutse ndabifuriza kubanirwa mu kazi kanyu ka misi yose gutera imbere mu cyo musanzwe mukora kuba umunsi uri izina umunsi twavuga udasanzwe umunsi wo guca ku mazi ku muhisi twabuze dukunda wasundi ni Pasteur Revera Pasteur Bazira Samuel mwarashoye kubona ubuheze ukuntu twaberetse ukuntu twashoye kumuhambana iteka twaraberetse ukuntu twavuye ngaha mu Rumonge ahantu kuri zone Magara turaje Bujumbura kuri Rwakarede turabereka ku mpanda muri eglise yose mwarashoye kubikurikirana murabona ukuntu bakaravye ku munsi uri izina rero umunsi wo kubereka urubanza rwo guca ku mazi ku pasteur nyene twabuze tutanka rero nahawe tugwaye ikaze kugira ushobe gukurikirana urubanza ukuntu ruza kugenda gushika kwiherezo. Ibyo twugiye kumvira hano ari ijambo ryawe rigiye kurushizaho kuturemesha no kudutera ivyizigiro maze ubane natwe muri byose maze nugiye kutugaburira ijambo ryawe umufashe kugira muri indemesha nyene twongere tukubone mu kandi twongere tugira ivyizigiro bidasanzwe tuguhaye ikaze mu mwanya wose tugiye kumara hano twirukanye satani n'abadayimoni biwe imigambi satani yoshobora kuzana hano turayirukaniye kure maze runo rubanza rubemo tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Turabe amajambo y'Imana aboneka mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 20 turahera ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 15. Ukuzuka kw'abantu bose no guca amateka yiherezo. Mbona abapfuye abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe, ibitabo birazingururwa kandi ikindi gitabo kirazingururwa, ico gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacibwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Ikiyaga bigarukana abapfuye bo muri cyo, urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bo muri vyo, bacibwa imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Urupfu na kuzimu baterwa muri cya kiyaga cya kumuriro, ico rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ico gitabo c'ubugingo atererwa muri ico kiyaga cya kumuriro. Aya majambo nagomba ngo twongere tubyibukane ko kuko ndazi ko nk'abari hano
turayimaze iminsi tuyigaburira ko turayazi, ariko muri uku kwibuka nyakubahwa Revera Bazira Samuel nagomba ngo tuzirikane kuri ijambo rivuga ngo hari umunsi w'urubanza uwo ari we wese. Hano umukozi w'Imana Yohani, ijambo ry'Imana tubwira mu kizinga Patimo, Imana iramwereka, ndamuhishurira amwereka n'ivyizuka. Hano ijambo ry'Imana ryavuze ngo yabonye abapfuye, abahambaye, aboroshe bahagaze imbere y'intebe, ibitabo birazingururwa, kandi igitabo kirazingura ico gitabo c'ubugingo, abapfuye bacibwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo uwari we wese yakoze. Yohani yerekwa abona abapfuye, abahambaye, aboroshe. Ku isi hariho abahambaye, hariho abantu bahambaye wo kumva wobona ko umenga n'urupfu ntigubashikiye, ariko abo nabo barapfa, kuko ngo twese tuzopfa nta muntu n'umwe azorusinda. Yohana rero arerekwa abapfuye bose. Aha muri aba tuca tubona nyakubahwa Revera Bazira Samuel nabo nyene n'abandi bapfuye bose, abahambaye, aboroshe bahagaze imbere y'intebe y'Imana bacirwa urubanza. Umuntu wese ngo acirwa urubanza rukwiranye n'ivyo yakoze. Kuri uno munsi turi hano, ubwanje ndizigira ko nibutse intahe nziza twumvise, twibutse ibikorwa vyiza Revera Pasteur Bazira Samuel yakoze, haba mu gihugu cy'u Burundi, muri Tanzania, muri Kongo. Turazi ko ibitabo vyanditswe bitari bike vyiwe vyiza yakoze, ari naco gituma turi hano tuje muri uru rubanza guca ku mazi, twibuka umukozi w'Imana Revera Bazira Samuel. Ibikorwa vyiwe rero vyaranditswe. Hari umunsi rero w'izuka ngo uwo ari we wese ibikorwa yakoze azocibwa urubanza rukwiranye n'ivyo yakoze. Ngo ibitabo vyarazinguruwe, umuntu wese ico yakoze cose kiragaragara. Ndafise ivyizigiro ko umukozi w'Imana Revera Bazira ibikorwa vyiwe vyiza yakoze vyaranditswe, yiteguye guhabwa ingero itagabanije. Tugushimira ko wadukuye mu mpande zitandukanye, ukaba maze kutwegeraniza hamwe muri iyi nzu, Mwana w'Imana, aho twaje muri runo rubanza. Hamwe n'ibyo bihererwa icyubahiro n'inganji urabikwiye. Imbere yacu hariho ibinyobwa kandi n'ibiribwa biri imbere yacu. Uhezagire aho byavuye, uhezagire n'amaboko yabirondeye, kandi natwe tujye kuvyakira uduhezagire, kugira ngo bitume neza, tugushize gushima dukenguruka ko ari wowe uduhaye. Tubigusabye no kubw'izina ryawe ryera, amen. Umwe wese mu cyubahiro ciwe Imana yamuhaye. Bakozi b'Imana, ba nyakubahwa muryango wa Revera Pasteur Bazira Samuel, bashinga ntahe, bapfasoni, mwese twagomba kubashikiriza ijambo ryatumye dukorana kuri uno munsi. Abagiye bavuga ijambo ry'Imana uyu munsi bamaze kuvuga ko, none rero uno munsi ni umunsi mukuru, ni umunsi w'iteka wo uyu mugigwa sitwe tuwutanguye wamyeho. Uyu mugigwa ni umugigwa wo guca ku mazi. Kuri uyu Revera Pasteur umuvyeyi wacu, Imana yaturushije gukunda ikamutwara,
no kwiyo ngingo. None rero no munsi ni umunsi wo guca ku mazi. Twarafashe ibihe byo kugandara, ubu twagomba turaciye ku mazi kugira ngo twongere dukore. Murazi umuntu abeshwaho no gukora. Uyu mugirwa rero tugize ni uwo kuturekura kugira ngo dusubire mu tundi dukorwa. Turaciye ku mazi nk'uko byamyeho uhereye kera. Ijambo rigira kabiri twongera ko niri twagomba tuvuge tuti kuva tubanye n'umuhisi Reverend Pasteur Bazira Samuel, sinigeze mbona umuntu aja kumwishyuza ngo nyishura rya deni. Ariko tugomba tuvuge tuti hamwe, murabona aha niho yaba, hamwe hoba hariho umuntu umuhisi yoba yaratoreye ikintu nk'ideni, umuhisi hamwe yoba yaratoreye umuntu ikintu kimeze nk'ideni. Iryo deni umuryango wantumye ngo ndababwire ko witeguye kuryishura. Uriteguye kuryishura ku muntu wese yoza avuga ati umuhisi yari afitiye akantu, nuko yikaba ingingo. Hanyuma ico kijana n'umuntu nawe yoba yari afitiye ideni umuhisi, nawe nyene turamwereka ngene bigenda, turamwereka ngene azobigenza n'abazoshikira, yaba ufitiwe ideni yaba uwo umufitiye ideni, tugomba tumwereke ngene azobigenza. Turafise umupfakazi wa nyakwigendera, yaba uwo wafitiwe ideni cyangwa uwo wafitiye umuryango ideni, arashikira ujya mupfakazi. Amazina ntitwirirwa turayesera, ariko twamuhagurukije kugira ngo mwese mumubone. Ari kumwe n'umuryango. Dusabe, murabona naho yoba ideni rikomeye cyangwa uhera ideni rikomeye, kumurondera ntibizogora. Nabo bazofashanya n'uyu mubyeyi gukora ico gikorwa. Ni hazi ikibazo kibarengeye, barafise uwundi muryango, umuhisi Pasteur Bazira yari afise abo byavukanye, bazobegera nabo nyene babagira inama. Ijambo rindi dufise ni iryo gushima, guhera kuri rya genekerezo rya 31 Ntwarante gushitsa kuri iri genekerezo rya 13 canke gushitsa kuri iri genekerezo ry'uno munsi. Umuryango wa Reverend Pasteur Bazira Samuel twagomba tubashimire mwese, mwarakoze, mwatubaye hafi, mucumva irya nkuru y'imvunamugongo, inkuru ibabaje. Mwaciye muhagarika imirimo, muraza muratugangaza, ntaco mutakoze. Umuryango warakoranye, uravuga ko bashimiye bimwe bivuye ku mutima. Mwese ababanyi, umuryango
abari kure n'abari hafi mwatwaye hafi cyane umuryango ibyo mwawukoreye waranezerewe cyane urabona n'ubu mwabigize mwaje Yesu abahezagire Yesu abahezagire kumwe mwabigira n'uno munsi mwatwitavye mwagize neza iki ni ikimenyetso cyiza cyane nk'uko bimeze mu Kirundi iyo abantu babuze bararabana twagomba tubashikirize aya mata ari imbere yacu aya mata nimwe mwayegeranije yavuye muri nimwe mwayazanye none rero turayabashikirije kandi namwe mushimire umuryango nuko yego bace batugaburira umwe wese uwushikirwa twibaza ko atawubura ntawuza kubura twese uwaje hano wese araronka kandi mbona atari amata gusa ndabona hari n'ibindi bibiherekeje ivyo byose ibyo vyiza byose vyavuye muri mwebwe Yesu abahezagire tukaba turangije tubashimira abavuye kure abavuye hafi ababanyi icyo umwe wese yagiye akora tukaba tubashimiye cyane tugira amahoro y'Imana jena byinshi bifise kuvuga nibaza yuko bikuru umuryango bivuze ariko nibaza yuko ari ibintu bimwe bimwe bikwiye kumvuga nk'umwana mukuru w'abasore nibaza ko ari guca bigira kuvuga usoma sinzi ko mubibaza ubwa mbere ufite ugushima gusa n'amajambo menshi ubwa mbere mu mashimire abanyamagana mwese mwatuhaye hafi muri bibiri kandi sindabashimira kuva aho papa yitabye Imana ndabashimira kuva aho papa yafatwa n'indwara kuva mu 2012 aho papa bamutora yuko yagize AVC bwa mbere mwaradusanze ku bitaro mwaratugemuriye bamwe mwaraduhaye amafaranga mwarashyize muhira mwaraduhumurije turabashimiye rwose ibi bintu mwadukoreye muzobikorere n'abandi batari twebwe turashimiye ndashimiye umuryango ndashimiye bene wabo na papa bari haje kumubona ndashimiye bashikiwe bari haje ngene mwatubaye hafi ngene mwadushyigikiye mukadusengera kandi mukabana natwe mu bihe byose icya gatatu ndashimiye mama iyo umuntu ataratunga umuntu afise yafashwe na AVC nta kintu abazi jewe papa naramurwaje ageze atandatu Bujumbura turi kumwe mu bitaro ndazi ingene bimeze rero ndashimiye mama ko yitanganye iyi myaka yose yabanye na papa diyabete papa arwaye arirya mu matasubiye kurya kuko papa ntazirya turamushimiye kandi waratweretse urukundo ukunda papa kandi ibyo tuzobikubarira ku mubyeyi turashimiye ishengero twebwe uko turi hano umuryango w'abasenga turashimiye ishengero Methodiste Libre ubwiriza bw'amagara bishoboke ko igihe twari Bujumbura tutabivuze neza kuko twashimiye abantu benshi turashimiye ubwiriza bw'amagara ingene mwakiriye mutamu ubwiza ngene mwamufashije agwaye mukamuba hafi mbere yo kumutuma ndashimiye ababwiriza bagiye baramutuma ahantu hajyanye n'ingere yararwaye hamufasha gufata imodoka ntimwamutumye mu guterura cyangwa mumutume mu gashigwe cyangwa hariya byatuma atagenda ariko mwamutumye hafi byatuma afata imodoka bigatuma akora igikorwa cy'Imana ibyo turabashimiye
turashimiye abapasitori mwakoranye na papa ko mwakoranye neza cyane, ibyo turabashimiye cyane. Tuvuga amajambo menshi yo gushima, ariko bagomba turagirize ku bantu bari hanze. Hariyo abantu murabona iyi kamera iri kuri kamera, iyi si kamera y'iwacu, iyi ni kamera y'abantu bari muri Amerika bagombye yuko bakurikirana neza imanza turiko turakora babanye na papa. Rero mwebwe muri Amerika turabashimiye ku byo mwakoze, turabashimiye ku bikorwa mwakoreye papa, turabashimiye ku buryo mwatumikiye kugira ngo dukore iki gikorwa. Turabashimiye cyane. N'abandi bari muri iki gihugu cyacu bakenye, bamerewe nabi, badaronka ibyo bafungura, muzobafashe. Nimwere kwibazira gusa, n'abari abandi muzobafashe. Turabashimiye uburyo mwatumikiye, twaraburonse kandi tuzobasigurira ngene twabukoresheje. Murakoze cyane. Ibisigaye Imana iraheza cyane. Birashobora gushoboka ko tutaramenya abantu benshi kuko tuhejeje kandi tutanga umupira kugira tugenda, ariko turabashimiye. Imiryango tubana, ababanyi bacu n'imagara, abantu bose turabashimiye kandi turabakunda, kandi tuzokwamana namwe nimwagira imanza muzotubwire, tuzobashyigikira. Imana iraheza. natwe ku izina ry'abenegihugu turashimye cyane, turakengurutse kandi turashimiye Imana mushobora byose ko ariyo yemeye ko ibi bitegerezwa kuba. Hanyuma nk'uko umukozi w'Imana yabivuze, twebwe ntaco twari guhimiriza ko mu gihe Imana yabonye ko iminsi yakwiye, ariko yaba twari dufise ubwo bubasha umutama wacu twari kubikora, kuko yari umutama yagukunda cyane. Je ndabyibuka kenshi iyo afite ikibazo cyo mu ntwaro yategerezwa kunterefona akambaza ati bimeze gute, ico nakora navuga ati mutama uri wigumire ngaho cyangwa ndumikire karangamuntu kawe, ibyo birashoboka. Hanyuma yari umutama yahanura cyane, sinovuga byinshi. Hanyuma turashimiye umuryango ko washimiye abanyamagara bose. Hanyuma abanyamagara ntibareka gukora iki gikorwa, kuko je novuga nti niyo kameremere yabo gukora igikorwa nk'iki cyo gufashanya. Hanyuma tukaba twashimiye cyane umuryango ko wewe ugashimira abari hanze y'igihugu, ukanatako ukavuga ko n'abatari bo bobagira nk'uko nyene. Hanyuma turabashimiye cyane ko mwibuka abanyamagara, mukongera mukabasabira ko n'abari hanze b'abanyamagara boshobora kuza barashika ku banyamagara mu gihe bagize ibyago canke mu bindi byiza biba bikenewe. Hanyuma sinorandira, mwadushikirije aya mata, egome turayakengurutse, kuko ahanini ndibaza ko ikiri ku mutima kwari kumurangiza umugigwa w'abarundi nk'uko wakoze ijambo ry'umuryango yabivuze. Hanyuma turakengurutse, ego uwo rutaza gushikira birashika, ariho uza gushika urubanza rwaheze akifuza amata, mugabo porogaramu yamaze guhera, hanyuma aze kwihangana. Nkaba ndangije nshima mvuga nti tugire Yesu.
tukaba tugomba kubashimira rero muri uku gusozera. Urabona twahereye mu gitondo, ufata inzira ayifate, ariko tubashimiye cyane. Hanyuma umuryango tukabasaba mwebwe ababanyi n'umuryango wose murazotube hafi. Murazi iyo urugi ruvuye ku mwango imbeho irinjira, iyo mbeho rero ntizorinde kwinjira. Muratube hafi, ego muzotube hafi muri byose, mube hafi umupfakazi, mube hafi umuryango wose. Turabashimiye cyane, ntihagire umuntu agenda ataronse, kuko ibintu hano biriho, nimwe mwayazanye. Nuko Yesu abahezagire, Yesu abahezagire. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye Mwami kugira neza kwawe. Mwami nk'umuryango wa Revera Pastor Bazira Samuel, turagushimiye Mwami ku byakoretse byose, kandi turizeye ku munsi umwe tuzomubona. Turizeye ku munsi umwe tuzobonana nawe, nk'uko nawe twizera ko yamaze kubonana n'umuvyeyi wiwe mu izina rya Yesu. Natwe tuzomubona, kandi ibyo byizigiro ni byinshi cyane. None rero Mwami, turasengeye iri shengero rigiye gushenguruka. Umuntu wese ahatahira ujane nawe, abamaze kugenda ujane nabo, ingendo zose zigiye kugirwa, abavuye kure, abavuye hafi, ubarongore, wongere ubashikane mu ngo zabo amahoro. Kandi umuryango wongere uwubake, uwukomeze, uwukingire, twese dukingirwe nawe. Urakoze kubyumvise, kandi kuzokora ibirenge ibyo dusabye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Thank you.
Thank you.